nitugire Kristo, tugire Kristo umwami naganze mu mitima yacu aragahezagiza. Ishishikare kuwa kane mweranda mvuge kuri ya misi itatu yo guhimbaza amabanga ya Pasika twita Triduum Pascal. Duhere kuwa kane mweranda ku mugoroba mu nkuka y'imisa duhimbazamwo icyo Umukama yaranguye kuwa kane mweranda mu kugira Ukarisiya. Kubera igikorwa cyo kuninahaza Imana mu buryo bw'umwuzurira no mu gushikiriza abantu urukiza, Kristo mu kinyegezo cya Pasika yararushirijeho kubiheraheza, yarakuye urupfu mu gupfa asubizaho ubuzima mu izuka. Nicyo gituma iminsi itatu yo kubabara no kuzuka k'Umukama ariyo songa, icyo twita mu Gifaransa some y'umwaka wa Rukirijiya, umwaka w'Amasabamana. Aho niho tubona isonga, kubera ko mu by'ukuri Umukama wenyine arangura icyo gikorwa mu gupfa, agakuraho urupfu, agasubizaho ubuzima mu izuka ryiwe, agatangaza umwijima, agashiraho umuco kugira ngo abana b'Imana babe abidegenje. Iyo misa rero yo kuwa kane mweranda iba ku mugoroba mu gihe gikwiye, ni ukuvuga bararaba isaha ibereye bivanye n'ibihe baba barimwo cyangwa igihe baherereyemwo. Byoba byiza rero abakristo bose bakukira paruwase bayitumiwemwo hamwe n'abasaseredoti baba muri iyo paruwase n'abihebeye Imana bose, kandi bikagaragaza bwa bumwe bw'umuryango. Bishobotse mbere kw'ibyo birori byose by'iyo minsi itatu bikurikizwa atana kimwe kivuyemwo no mu yindi sengero atari sengero ya paruwase, birashoboka nk'ari amasekirisare yabonetse abasaseredoti bajayo bakabirangura. Mugabo rero ahatanguye guhimbarizwa inkuka ya misa yo kuwa kane mweranda barashishika no kuwa gatanu no ku munsi wa gatandatu. Mushobora kugira rero umunsi wa kane ugire kuwa gatanu gusa, hanyuma kuwa gatandatu ntubikore, cyangwa ugire ku munsi wa kane wonyene ucugeza ngaho. Oya, utanguye kuwa kane urasozera gushika ku munsi wa gatandatu ku mugoroba mu giteramo ca Pasika. Nuko mbere babivuga mu Masabamana, baravuga ko wahereje cyangwa wabaye muri iyo nkuka y'imisa yo ku mugoroba ashobora no kutavuga amashemezo ya Ekleziya nk'uko tubibona mu bisabisho cyangwa mu ndinganizo y'ibisabisho bya Ekleziya. Ariko bikoze agize icyo gisabisho cy'amashemezo nta gicumuro abakoze, mugabo biravuga yuko birekuwe ko uwagize wagiye muri iyo nkuka nyeranda yagiye muri iyo migigwa yo kwa kane mweranda ku mugoroba ashobora kutavuga amashemezo yo ku mugoroba. Misa y'igirwa ry'Ukarisiya itangura mwumvirize neza, ntabwo twahora tugira hano. Itangura iyo misa y'igirwa ry'Ukarisiya itangura itaberenakuro igaragara. Itangura itaberenakuro igaragara, ni ukuvuga iba yuguruye. Yezu mu Karisiya baraheza bakamurabira ahantu habereye bamushingura. Ikindi nacyo ni ikihe mu ndinga kugira ngo tube muri bwa bumwe bw'umuryango, kandi nk'uko twatanguye mu Masabamana kugira ngo twese tugire bimwe hirya no hino mu maparuwase muri diyoseze nkuru yacu no muri Ekleziya nyene, abafise Yezu ku mashuri y'itabariro mu masikirisare, twebwe nta masikirisare dufise, canke mu dusengero two mu mibano y'abasaseredoti n'abihebeye Imana, bomuzana bose kuri paruwase, kiretse aho baba bateguye guhimbariza Triduum Pascal, ya misi itatu yo guhimbaza
y'ukwitegurira guhimbaza ku buryo budasanzwe amabanga ya Pasika. Ni ukuvuga rero Yezu mu Karisiya ari mu matabenakuro yo mu rusengero two mu mibano y'abasaserdoti cyangwa bebeye Imana, baraheza bakamuzana bose kuri paruwase, kiretse aho bateguye guhimbariza iyo minsi 3 yo gushemeza amabanga ya Pasika. Kuri uwo munsi kandi indirimbo Gloria iraririmbwa, ikengeri zikavuga, inanga n'ingoma bigasekera, ariko iyo Gloria iheze ntibasubira kubivuza, mbere no mu bindi bihe atari mu birori bya liturujia gushika kuri Gloria yo mu giteramo cya Pasika. Nico gituma mbere no kuwa gatanu mweranda cyangwa kuwa gatandatu atari mu gihe dushikiriye ururimbo rwa Gloria nyene mu giteramo cya Pasika, nta kengeri yo kwisengero isubira kuvuga. Muhora muvyumva kuwa gatanu nkuko byahora ko ikengeri ryasubira kuvuga kuwa gatanu mweranda. Nuko rero mu mategeko y'amasabamana batubwira ko atakindi gihimbazo gishoboka atari nkuka ya misa, aho abakristo bashobora gusangirira. Hari umugiwa kandi kuwa kane mweranda wo koza ibirenge. Usigura iheze haratorwa abagabo canke abahungu baba batowe mu bandi, bagaheza abana bato, abasore bagaheza bakaboza ibirenge baririmba indirimbo ziserura urukundo. Nkuko ubyibuka mu mwaka uheze uwo mugigwa ntiwabaye kubera ko twari mu gihe kidasanzwe kiza cya coronavirus cyateye isi yose, kandi n'uyu mwaka nuko nyene. Ariko umugigwa mu by'ukuri icyo umenyesha ni iki? Mbanze mvuge naho bikaba biriko biragirwa, mugabo tumenye iyo bitegekanije ingene byifashe. Umusaserdoti arongoye inkuka y'imisa hageze uwo mugigwa arakura umutamana chasuble, agaca akenyera impuzu ibereye, agaca agenda yoza umwe ibirenge abihanaguza, akabihanagura afashijwe n'abakorezi. Ahejeje arakaraba ku ntoke, agaca asubira kwambara wa mutamana. Muri icyo kiringo icyo byo biheze haca hakurikira igisabisho rusange. Bagasaba cyane cyane abajeje ubutumwa bwo gutunganya ibyo mu isengero ko baheza bagategura n'amahosiya akwiriye, kugira ngo kubera ko kuwa gatanu atankuka y'imisa ibihari haboneke amahosiya bakoresha mu gusangira kuri uwo wa kane muri iyo misa, kandi bakayakoresha no mu guhimbaza amabanga y'uko barakumukama wacu aba kuwa gatanu mweranda. Haca hakurikira inkuka y'imisa baje gusangira, ibyo biheze hakurikira ihereza. Baje gusangira, murumva ko nagiye nsimba bimwe bimwe mbona ko usanzwe umenyereye. Baje gusangira, umusaserdoti arasiga aho parsari isiboriyo iri mu isakaramentu ryeranda. Narijana mu tabenakuro, mwumvise ko dutangura inkuka y'imisa tabenakuro igaragara, aheza amajana mu tabenakuro kubika nkuko bisanzwe, acagumiza isiboriyo imwe yateguwe kuri altari. Hanyuma igisabisho cyo gukenguruka giheze kivugwa n'umusaserdoti, umusaserdoti acaje imbere ya altari agashira ubani mu cotezo, hanyuma agapfukama agaca yosa isakaramentu ryeranda nkuko bisanzwe. Umusaserdoti baramuha icyo bita voile humérale, agaheza agapfuka ya siboriyo. Hanyuma abakorezi barongowe n'ufite umusaraba n'icotezo n'abandi bateruye amatara yaka, bagaca bagira urugendo rubashikana aho bateguye itabenakuro yo buruhukiro,
urugendo rwose rero barugira baririmba indirimbo z'isakaramento ryeranda. Bashyitse muri icyo kibanza, umusaseredoti arashira iyo sibori yo muri iyo tabenakuro, iyo hari tabenakuro, hanyuma atarayugara agaca asubira gukoresha cya cyotezo akosa isakaramento ryeranda, hanyuma bakaririmba rwa ruririmbo rushemeza ukwemera bita tansum ergo, canke izindi ndirimbo twemere Yezu Kristu, canke izindi ndirimbo bijanye. Hanyuma bahejeje, umusaseredoti arashobora kugara iyo tabenakuro canke agapfuka neza iyo siboriyo n'udutambara twabigenewe. Abakristo rero bagaca babandanya gushengerera. Barashobora kubandanya gushengerera ku buryo bushemeye, ni ukuvuga basenga ku buryo bwumvikana, bishobotse bakaninaza Imana cyangwa bagashikiriza ibisabisho byo gusaba. Ibyo bikabandanya mu mwanya wagenwe, mugabo aho bishoboka barashengerera mu buryo bw'icyubahiro, donc solennel, gushika saa sita y'ijoro aho bishoboka. Ariko inyuma ya saa sita y'ijoro haba hasigaye gushengerera ku buryo busanzwe kandi atari ibyo kurara mu isengero. Inyuma ya saa sita rero y'ijoro baraheza bagakuraho ibisharizo byose baba bashyizeho canke ibindi byose na rya tara riranga ko Yezu Kristo ari muzima mu Karistiya Nyeranda, bagaheza bakarizimya. Umusaseredoti arongoye ibirori hamwe n'abandi basaseredoti bafatanije guhereza inkuka y'imisa, baraheza bagasura mu sakristiya. Ndibuka umunsi umwe tukiri muri icyo kibanza ceranda twabitsemo Yezu mu Karistiya, abaririmbyi baciye batangura kuririmba ngo baragabanganya ivyambagwa vyanjye. Tutarava no muri icyo kibanza, tutaraheza ngo imbere duve n'icyubahiro mu Mukama, hanyuma beze dusubira inyuma, uza wumva ngo baragabanganya ivyambagwa vyanjye. Ntihaba haragera barabanza bakarindira abasaseredoti bagasura mu sakristiya bari kumwe n'abakorezi, birumvikana. Hanyuma umusaseredoti abonye bibereye, abonye bikenewe, araheza agakura wa mutamana agasigarana ikanzu, afashijwe n'abandi basaseredoti canke umudiyakoni canke abandi batowe, agaheza akagaruka, agaheza rero agasasura ibitambara byo kuri altari n'ibindi bitambara byo mu tabenakuro, bagaheza bakaja kubishingura mu kibanza kibigenewe. Aho rero niho bashobora kuririmba rwa ruririmbo baragabanganye ivyambagwa vyanje. Nayo ahandi imbere yaho ntibikunda, naho honyene bashobora kuririmba urwo ruririmbo. Ivyo biheze rero baca bagira iki? Baca bakura imisaraba yose canke imisaraba n'ayandi mashusho yose ari mu isengero canke bakabifuka gushika imbere y'imisa y'igiteramo ca Pasika, niho basubira gufukura. Ivyo rero bigirwa ku wa kane inyuma y'ivyo birori byo guhimbaza ikinyegezwa c'icurwa ryacu. Hanyuma bagaca bafuka canke bagakura umusaraba n'ayandi mashusho yose n'amasanamu yose ari mu isengero, barabifuka canke bakabikura gushika ku wa gatandatu ku mugoroba imbere y'imisa y'igiteramo ca Pasika. Hari ibyo kwitonderwa rero ku wa kane mweranda. Mwumvise ko bakoresha isiboriyo, ntibakoresha ikibonesherezo, icyo twita ostensoir. Kubera iki? Iyo ostensoir ikoreshwa canke yerekana ubuninahazo bwa Kristo umuco wacu, ikabikoreshwa mu gihe haba umuhezagiro imbere, inako umuhezagiro inyuma yo gushengerera. Kandi muri ico gihe murabizi nta muhezagiro ubaho kuri wa kane mweranda, nta muhezagiro ubaho, kandi Umukama tuba tumuteramishije twibuka igihe yagenda cyangwa igihe yaja
muri wa murima ku gasozi ka Olivete. Nico gituma tudaheza dukoreshe ostensoir yerekana ubuninahaza bwa Kristo we muco wacu. Navuze rero yuko abakristo muri cyo kiringo baheza bagashengerera ku buryo bw'icyubahiro gushika saa sita z'ijoro